Ihiganwa Platform Show Music Awards rigiye kuba kandi ku ncuro ya gatatu. Iryo higanwa rikaba rifise ihangiro ryo gushimira abaririmbyi b'abarundi bakoze neza kurusha abandi nk'uko bishikirizwa na Judy Kael Gahimbare ajejwe kumenyekanisha amakuru mu mugwi uriko urategura iryo higanwa. Awards zacu nk'uko mwavyumvise, awards zacu zitunganijwe zari mu mice itatu. Twaratanguye turahamagaza abaririmbyi baraza bariyandikisha. Inyuma yo kwiyandikisha harabayeho amatora, aho abantu batoye mu kiringo c'ukwezi n'inusu, ukwezi n'indwi zibiri. Hama itariki 15 niho tuzoshobora gutanga amatrofe ku baririmbyi batowe, kuko tuzokoresha amatora ku baririmbyi batowe bakaba ba mbere mu makategori atandukanye. Ikindi naco nuko Platform Music Awards ihari kugira ngo dushimire b'abaririmbyi baba bakoze umwaka wose, kuko baritanga bakaja muri studio bagatanga ibintu bitandukanye. Rero iyo hageze muri kino gihe ni igihe cyo kuvuga ati reka dushimire b'abaririmbyi bamwe bitanze kugira ngo bashobore gushika kuri runo rwego turiho. Ajeje kumenyekanisha amakuru muri Platform Show Music Awards yatubwiye ico iryo higanwa rifasha yaba abaririmbyi canke Burundi muri rusangi. Uravye abaririmbyi benshi gushika muri kano kanya, umuririmbyi usanga afise ikindi gihugu yegukira tugiye ku ma digital platform atandukanye. Rero turakeneye yuko Uburundi buja kuri map kugira ngo muri vya bihugu bavuga bati bino bihugu biri eligible haba ku ma platform atandukanye, Uburundi burimo. Rero muri ivyo hariho ama events n'ama activity atandukanye usanga abantu baba bakeneye kubona ava muri ico gihugu. Rero n'ama award arimo, kandi mu Burundi tubiravye nta ma award menshi dufise ashobora kuja ku rundi rwego, canke tuvuge tuti ngo ama award dukunda kudigitaliza. Rero kubw'ivyo niyo mpamvu platform duhari kugira ngo dushobore gushira umuziki w'Uburundi kuri map. Platform Show Music Awards ikaba rizoba kwigenekerezo rya 15 Kigarama uyu mwaka turimo mu gisagara ca Bujumbura.